reka tubaramutse tubashimire cyane aho muherereye hose tubaha ikaze muri kino kiganiro cyane n'ihimbaza nk'uko mumenyereye twama dufata akanya tukakira abashitsi beza tukamara umwanya nabo tugahimbazanya Imana nabo rero kuri uno munsi nk'uko mubibona ndi kumwe n'abashitsi biteka Eden Banga hamwe na John hamwe n'uyundi musore hano niyo tuza kumara umwanya tuganira duhimbaza Imana turi kumwe reka banze ndabaha ikaze baturamutse twumve n'amakuru yabo nka Eden Banga twamuheruka kera kaze cyane Yego cyane ego amakuru y'iminsi yari imyaka myinshi kabisa ni myinshi kwe hajya waheruka ngaha ryari wibutse 2019 nyuma y'imyaka 3 ariko ntivyavuye kuri je kuko naguma ndagutumira si nitwo bitabako cyane kuko nuko naje voilà okay John naje amakuru yanje ni meza ndashima Imana nukuri aha ni mu rugo urazi ko duheruka ni sikera nawe duherukanye kera ego kuri turashima Imana ko twasubiye kandi gutegwa iteka kuba muri iki kibanza papa wo mu ijuru ahabwa icubahiro amen Shalom. Ndagiye kuba hano byambere ndavyibaza. Exactly. Amazina ni Juste kuri. Musanzwe nkoranira muri Eglise Grace Bible Church ku Mutakura. Donc Juste kuri. Kuri nyene la vérité. Kuri. Okay. Bon, nari kukubaza ngo kubera iki kuri mugabo nibaza ko abavyi bawe bari capable kwishura. Oya, barabisiguriye. Kuri donc juste sobanurwa ukuri donc ingabire juste itunganye kuri ingabire itunganye amen naba pastor barakijijwe amen okay voilà mwabyumvise mwabibonye ko turi kumwe na John turi kumwe na Eden turi kumwe na donc juste rero ndabakaza hanyuma mwitege aho muherereye mbe Eden dufate mu myanya guhimbaza nk'iyi tuko turahimbaza nyine abantu bo kwitega iki icyo kwitega ndabo guhimbaza abari wowe ugomba kugira Imana icyo ahubwo icyo wazanye Imana n'icyaha igihe Imana ifitiye ikintu cyangwa ifitiye ishimwe ushaka kuyiha uwo kwitega yuko yakishimye byawe kandi igihe cyose ugiye en présence y'Imana cyangwa y'umuntu akomeye nibaza nutaho ko waje nutaho ko waruri ari ikintu gikoreka mu buzima bwawe icyo nakubwira ko icyo kwitega mu mwanya nk'uyu wo guhimbaza Imana cyane cyane nicyo umutima icyo umuntu yizereye nicyo aronka iyo tuje imbere y'Imana tuba dufise inyota zitandukanye abakeneye kuza kumviriza umuziki gusa n'amajwi gusa hari n'abandi baba bakeneye kumva ijambo ry'Imana hari n'abandi baba bakeneye kugira ngo bumve icyo mpwemu yera humeka mu baririmbyi kugira ngo kibaheshe ubugingo rero icyo umuntu yizereye nicyo ahabwa bivanye n'ingene umutima wiyo waje yawuzanye imbere y'Imana ego amen nuko aho muherereye ku matelefone yanyu ku bantu badukurikirana kuri Facebook kuri YouTube n'abari mu masalo yanyu abaturaba kuri television turababwiye ngo mwitege mubane natwe muri no mwanya aho tugomba dufata umwanya duhimbaze turirimbe hanyuma witege yuko Imana ikora mu buzima bwawe uhimbazanye natwe kandi cyane reka tuhe ikaze abashitsi bacu baturongora Imana turagushimira urukundo rwawe turagushimira igihe cyose Imana ko wamana natwe kandi ntitukekeranya yuko igihe dusenga wamutwumvira wamutwumva natwe Imana uyu mwanya wose tugiye kumara tuguhimbaza tugutazira nuko duhokonesa yuko uri Imana kandi atayindi Imana ihwanye nawe niyo mpamvu indirimbo zacu tuzerekeza kuri wewe tuzerekeza kuri wowe Mana kuko ni wowe mwami
n'umukiza wacu nta wundi dufise wo guhimbaza nta wundi dufise wo gutazirwa igihe cose ni wowe wenyene ukwiye guhimbazwa no gutazirwa no ukwiye kuvugirwa amazaburi n'amatazirano yego mwami Akir'indirimbo mwami wanje ikubere umubavu umuraneza Akir'indirimbo mwami wanje ikubere umubavu umuraneza Akir'indirimbo mwami wanje ikubere umubavu umuraneza Akir'indirimbo indirimbo mwami wanje ikubere Akir'indirimbo indirimbo mwami ikubere umubavu umuraneza Akir'indirimbo akira amashimwe yacu oh ikubere Akir'indirimbo mwami wanje ikubere umubavu umuraneza mbese nakwituriki mbese nakugereranya nande imirimo y'intoke zawe iranangaza wampaye umukamumeka kuntu umagakiza kawe kuntu zagukunda zagukorera zakurimbishimwe mbese nakwituriki mbese nakugereranya nambe imirimo y'intoke zawe iranangaza wampaye umukamumeka kuntu umagakiza kawe kuntu zagukunda zagukorera zakuririmbira ishimwe Akir'indirimbo mwami wanje ikubere umubavu umuraneza Yesu Akir'indirimbo mwami wanje ikubere umubavu umuraneza Akir'indirimbo mwami wanje ikubere umubavu umuraneza Mukunzi wanje utakunaniye Mukunzi wanje urabishoboye oh mukunzi wanje nacakunaniye mukunzi wanje urabishoboye mukunzi wanje nacakunaniye mukunzi wanje
wanje urabishoboye waremye ijuru n'isi ububasha bw'ijambo ryawe kuri mukunzi wanje yatacakunaniye washize izuba mu kwezi ubuhinga bwawe kuri mukunzi wanje urabisho erega Yesu erega mukunzi wanje nacakunaniye by'ukuri mukunzi wanje urabisho erega Yesu we Ijambo ry'umuremyi yashizeho byose ibitariho ntibiboneka urabishoboye nabugingo n'ubu Yesu kuzura imitima y'ababushi utanga ubuzima mu byabuze ubuzima urabishoboye ijambo ry'ubuzima nacakunaniye Yesu urabishoboye Yesu urabishoboye Yahweh, 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 Yahweh,
turuhukira muri wowe niho turongera amahoro muri wowe mwami niho twahinguriwe kuba abana bawe papa turaguhaye icyubahiro Yesu tukuzana imitima yacu Yesu niwe utanga ubugingo niwe utanga ubuzima tukuzana imitima y'abana bawe tukuzana imitima y'ubwoko bwawe tukuzana imitima y'igihugu cyacu tukuzana imitima y'abarundi bose Yesu turaje Yesu ndaje muri wewe niho duhukira ahandi hose no kuvako gabu nimumve mbabwire iby'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu n'izina riryoshe riruhura indushi ikamara imibabaro yose nimumve mbabwire iby'izina rimwe izina ry'umucunguzi
mucunguzi Yesu n'izina riryoshe ririndushe rikamari mibabaro nimumve mbabwire ivy'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu n'izina riryoshe ririndushe rikamari mibabaro yose. Oh, bagezi iryo zina rirahebuje rikiza imitima imenetse ritanga amahoro n'imbabazi mbega iryo zina riryoshe. Oh, nimumve mbabwire ivy'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu n'izina riryoshe rindushi mibabaro yose. Nimumve mbabwire izina rya Yesu izina ry'umucunguzi Yesu n'izina riryoshe iteka zaririmba iryo zina rye kuko narindi zina riwanye naryo ndetse no mu rupfu rizamumuriza rizahorana nanje iteka. Nimumve mbabwire ivy'izina rya Yesu izina ry'umucunguzi Yesu n'izina rikiza n'izina rifasha rindushi mibabaro yose. Nimumve mbabwire ivy'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu n'izina riryoshe ririndushe rikamari mibabaro yose rikamari mibabaro yose. Nyuma y'ibitangazo ukoresha aya maboko yanje shaka ko hazasigara haravugwa izina ryawe mana uko abaza bugereye mu kiyaga uko n'isi zo kuzura kukumenya Yesu. Amahanga yose azoyishurirwa izina ryawe biciye muri jewe bazobona ubwiza bwawe babone wewe amahanga yose azoyishurirwa izina ryawe biciye muri jewe bazobona ubwiza bwawe babone wewe muri isi babone wewe bagume
babona wewe babona wewe babona wewe tuvuge bumva wewe bumva wewe bumva wewe dukore habwe wewe habwe wewe habwe wewe. Amen. Good. Turaca muri Himbaza turi kumwe na Eden Banga, turi kumwe na John, turi kumwe na Don. Juste. Ngo babone wewe. Amen. Indirimbo ngira siyavuba cyane iramaze kuri HTV bien sûr. Yeah. Moi kuri na MTC. Message powerful babone wewe. Kubera imbere wahisemo gukorana na MTC. MTC nakwenye na MTC nkuko nokorana n'abandi bose Na John. ngira turabigaruka ko mu kanya. nawe ni n'umuririmbyi. Amen. Yeah. Hanyuma babone wewe ko tukuronse washatse kuvuga iki mu ijambo yegeranye. Okay, babone wowe mu novuga ni isengesho niko ndagira. Ndizera yuko ariho ibyo Imana yankoresheje ariko nditse ko hari n'ibindi Imana izonkoresha. Rero muri byo byose sinshaka ko abantu bogumana mu mutwe jewe ariko nshaka ko hovugwa cyane Imana yankoresheje ibyo bintu. Imana yashobora kunkoresha ibitangaza byinshi nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo maze Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza by'agaheta. Imana irashobora simvuga irashobora Imana izonkoresha mu maboko yanjye ibitangaza by'agaheta mugabo sinshaka ko hazovugwa jewe ko hazovugwe iyo Mana yakoze ibyo ukeneye jewe. Amen. Nibabone wewe. Yes. Hanyuma tubakiringa mwese muri kumwe na John duse n'amakuru meza haciye iminsi mikenya mwinjiye mwakiribices mu muryango witwa Amashimwe Voice. Tumanze tubakeze d'abord. Okay. Hanyuma tubabaze nk'abatazi Amashimwe Voice. C'est quoi? Amashimwe Voice ni ishirahamwe Imana yahagurutse nuvuga ko ari umuvyeyi Imana yahagurutse yahagurukije mu gihugu cyacu mu guteza imbere gospel. Ni ishirahamwe ry'abana b'Imana bagiye hamwe bari mu mahanga bashinga iryo shirahamwe yitwa Amashimwe Voice kugira ngo bateze imbere gospel mu Burundi na nyene itubwe hejuru. Eden Banga warimenye ryari warimenye gute? Hanyuma ubwira naho ginjiramo gute? Entre ntimuri abaririmbyi benshi bari muri Amashimwe Voice. Nibyo? Ni turaba abaririmbyi benshi tugira mwasanze appel. Twasanze appel. Kwenye turi 4. Bon, Amashimwe Voice ndayimenye vuba. Namwakora yego. Barakwegereye cyane barabegereye. Akabanga. Jenny twabanga. Mugabo nayimenye biciye kumwe mu barongoye Amashimwe Voice mu pastor witwa president wa Amashimwe Voice mu Burundi. Twa pastor Leonard navuga ico gihe twari ko turiyumvira gukorana indirimbo na John. Hamaniho namenye Amashimwe Voice ndaba interesse kuba mu Amashimwe Voice kandi banje sindabibona nk'ishirano kani umuryango Imana y'Imana ya nuko novuga Amashimwe Voice nayinjiyemo kubera ko umuryango kandi Imana mu kugweza guhereza abantu. Rero n'ubukana abantu Imana yanyongeye kugira ngo ushobore kugera ku rundi rugezo ntushoboye kwishikana ko ndumva. Exactly. Hanyuma John uri umuririmbyi uri muri Amashimwe Voice. Amashimwe Voice ni biki agukorera ku buryo nka Eden Banga avuga ati ni umuryango Imana yanyongeye kandi aryohewe. Nukuri Amashimwe Voice ibyo dukorera ni ibintu bikomeye kandi tutokwibasha kwikorera kubera aho isigeze
ibintu byose bigenda biduga ibiciro. Amashimwe voice yo ikintu dufasha ni mu gusohora indirimbo zacu, kuzishira mu ma studio meza, bakazihinyanyura mu buhinga bugezweho, mu kudukorera ama clip agezweho, ibintu umu artiste ubwiwe kubw'inkomezi ziba tovyishoboza, kandi bafise na management ikora neza ivyirukamwo. Urumva no kuvuga umu artiste aja ngaho akandika indirimbo akayishikiriza abarongozi nibo baca bayihinyanyura bakavuga ati indirimbo kuri kuja muri studio. No kuvuga ko Amashimwe voice idufasha kuri ico kintu ca studio, record studio audio, visuel, video, n'ama promotion menshi n'ibiteramo nibo babitegura ibiteramo vyacu. En fait nibaza ko ndanakunganiye nibyo. Narindi muri press conference bari bateguye, baravuga mu by'ukuri ko hari nk'abaririmbyi bavuga bashinga intaye bati dufise amakaye yuzuye n'indirimbo nyinshi twanditse mugabo birangije dushobora kuzisohora. Nibaza mu by'ukuri ko ari ikintu ciza kuronka ishirahamwe riza rifise purpose, objectif yo kuza gukontribuwa mu bikorwa umu artiste ariko arakora. Kuvuga muririmbyi nkuko wavuze akagira ivyo ariko arakora, agashira ingufu kuri ivyo, hanyuma abandi nabo bagakora ibisigaye kugira ngo igikorwa c'Imana gitere kije imbere. Rege Amashimwe voice bamaze igihe kingana gute bariko barakorera mu Burundi? Nibaza ko ari umwaka umwe. Nimba waje guharura igihe apere amazemo nivyo ni nk'umwaka umwe n'igice. Voilà. Ni ukuvuga yuko mwavyakiriye neza, twitega ibikorwa byinshi ku baririmbyi basanzwe bariko barashikirwa n'Amashimwe voice. Ibikorwa bitegerezwa kuboneka. Ngira biranagaragara. En fait nka John urafise indirimbo yarayisohotse, urashaka kutubwira biratonya ku ndirimbo yawe? Nukuri abantu nibitega ibintu bishasha, cyane cyane meza, antukarabana nyine meza, clip zigezweho, papa wo mujura habwa icubahiro. Nukuri cyane cyane nibarabe gusa clip ariko bumviriza amajambo, kuko ivyo turirimba na manda bivuga kenshi ko ari ngwemo n'ubugingo. Abantu bumve message turirimba, barabe yuko zihuye n'umutima w'Imana, hama bazakire. Nico nuvuga notumirira abantu bazokurikira izo ndirimbo. Hama clip yanje shaje yasohotse kwa gatatu, turabatumiye rero muzoyikurikirana. Urashaka kuturimbira akantu gatonya nivyo nyuma y'ikiganiro turaza kwivuza. Urashaka kutubwira akantu gatonya ariko kugira ngo abantu bumve the message? Niwe shusho Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose, kuko muri we ariho vyose vyaremewe kubivyiwe. Ari ubwami n'icubahiro n'ububasha n'ivyiwe, n'inganji n'ubukuru n'ubutware n'ivyiwe. We abayeho vyose bitarabaho, niwe Mana wewe Yesu, nawe wanje nawe ni wewe Yesu, zina risumba yandi ni wewe Yesu, banishoboye vyose. Nawe wanje nawe mu bubasha bwawe, mu bushobozi bwawe, no mu ngomezi zawe. Nawe wanje nawe mu bubasha bwawe, mu bushobozi bwawe, no mu ngomezi zawe. Oh.
Amen. Wow. Awesome. Amen. Nawuhanye nawe mu nkomezi mu bubasha. Wow. Video nziza kandi. Yego. Ni igikorwa c'amashimwe. Igikorwa c'amashimwe rwose. Amen. Yego. Hanyuma Edeni Banga. Bon, urabizwe n'imbere ko twinjira muri studio nahamye ndakubwira yuko abantu baraturembeje ngaha. Urumva basohoye indirimbo yakunzwe. Indirimbo kandi yarushikanye ahantu kure cyane. N'ubu ndacagenda. N'ubu uracagenda. Ya clip video y'indirimbo Ijambo. Bimeze gute? Abantu benshi bagumye babisaba ariko Imana yaciye inzira video narayikoze. Yego narayikoze ariko sindabasiyo aho nzoyisohorera sindabasiyo mugabo narayikoze vraiment uku kwezi ni gushaka hajya twitekizinga gusa uku kwezi vraiment ni gushaka guhera muzoyibona ni video nziza kandi nimba audio yaragize ikigufashije nibaza ko n'amasanamu nayo arashobora kukuvugisha arashobora kuvuga arashobora kugufasha kandi urakoze. Bon hari ikindi gihe nigeze kuronka ikibazo kubera iki amasanamu ubaririmbyi b'abarundi ari make ndibuka mu by'ukuri kiba ari ikibazo cy'uburyo n'uburyo ntitwobideha igikorwa cy'Imana gikeneye uburyo. Nibaza vraiment ko twonashimira cyane Amashimwe Voice mu buryo bw'umwihariko akora ibikora inka irenze ibikora inka antuka uravye nka uburyo igikorwa kingana kiba kiri auto y'indirimbo ugacubona abantu baje bagashigikira ico gikorwa bakitaho ibijanye na promotion yaco. Imana ibahezagire. L'expérience en tout cas on arashaka bon turayifise ikiwa c'Imana mu buryo bw'indirimbo kirazimvye rero nk'abantu bakijamo hariho n'ijambo yavuze pastor wanyu avuga ati atera kamo n'abandi president w'Amashimwe Voice atera kamo n'abandi bantu bafise umutima ku gikorwa c'Imana yuko tanguza ibindi bikorwa tanguza andi label kugira ngo contribute mu gikorwa c'Imana. En tout cas iki gihugu kirimwe abakozi b'Imana umugabo nibaze muri kuri ko ziba navyiza cyane hariho abantu binjiyemo bagafasha gutyo tukabona igikorwa c'Imana gitera imbere kuko kimeze no mu bindi bihugu. Twizere yuko ari intango. Yes, ikiganiro cacu rero imbere yuko tukirangiza reka tubanze turirimba indirimbo Ijambo. Yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Ntirihinduka rivuze iyo rivuze riba rivuze ntirihindurwa n'ibihe canke ivy'abantu nabo bavuga niyo mpamvu genda kumva ijambo tubivuge genda kumva ijambo tuvyature genda kumva ijambo genda kumva ijambo yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomara. Yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Byanditse muri ico gitabo byose biranyirekeye atana kimwe kivuyemo ntanabibonye nanjye ndibona niyo mpamvu genda kumva ijambo tubivuge genda kumva ijambo tuvyature genda kumva ijambo genda kumva yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara.
uwizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara ntazigera maramara uwizeye izina ryawe ntazigera kogwa n'isoni niwo muco umurikira ubuzima sinozimira ndaba mu mwijima wamenye wigera undekura ibihusi n'imiyaga ntibibasha kurihindura ishoboye byose niwo muco umurikira ubuzima ntozimira gute ndaba mu mwijima wamenye wigera undekura ibihusi n'imiyaga ntibibasha kurihindura ishoboye byose ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara yavuze ngo uwizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara yavuze ngo uwizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe yavuze ngo uwizera ntazigera maramara ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Amen. Wow. Hallelujah. This is Himbaza. Ntuzokwigera umaramara. Amen. Igihe cyose uzokwizera ijambo rya Kristo. Cyane. Amen. Yes. Nuko murakoze cyane reka turashimira cyane kuba mwaciye muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Voilà. Reka turashaka gusezera bari kwa kino kiganiro natwe to. Okay, reka nangure. Yes. Bon, cyambere mbanje kubashimira cyane kuba mwabanye natwe umwanya wose umugisha cyane nari ndabakumbuye naherukaga kera ya rero ndanezerewe cyane merci beaucoup ya nakagaruka nibaza ko atazusubira guca imyaka 3 nawe nanje numva ndyohewe cyane ko kuba twagiranye namwe umwanya mwiza wo guhimbaza Imana nukuri naryohewe naje ndabakumbuye kandi mumenye ko tubakunda. Imana irusheho kuba tuzigamira kandi tuzosura kandi kubonana muri iki kibanza duhimbaza izina ry'Uhoraho. Imana ibahezagire. Akoze cyane kubana natwe, Imana ibahezagire, mugire ibihe byiza, mushishikare kumenya Kristo gose. Amen. Reka nanje ndabashimire kuba mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera kino kiganiro cuno munsi. Reka ndazi ko cabahezagiye mugende mukilike mu comment hanyuma mu partager kugira ngo ihezagire n'abandi benshi kuri YouTube no kuri Facebook ni Heritage TV Burundi. Hanyuma ndanabatumira mugende kwa John murabe indirimbo yiwe nshasha. Ni John igira neza. John igira neza afise indirimbo yiwe nshasha mwayibonye ishishikare kubahezagira no kwa Eden Banga kandi indirimbo babone wewe Ijambo hamwe n'izindi ziriko ziraza mushikire abaririmbyi banyu. Hanyuma murakoze cyane rero Yesu abagire neza. Himbaza no musituyangije ngaha banisango kuri Himbaza y'ubutaha naho ubutaha.